Umwanya w'amakuru agezweho ariko haravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibara riraguye, umupolisi yafashe ku nguvu umwigeme yadandaza umubiri gushika naho yitavye Imana. Iryo bara ryakozwe n'uyu mupolisi n'ukuntu vyagenze inyuma yaho akoreye iryo bara. Kuri ubu umupolisi akaba apfunzwe mw'ibohero. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe n'uyo mwigeme yapfuye inyuma yuko afashwe ku nguvu n'uyo mupolisi. Nibara ryaguye turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza no kubabwira iyindi nkuru y'umubabaro, n'abantu batatu bapfuye bakubiswe n'inkuba. Turaza kubigaruka ko makuru twabateguriye byose turaza kuvyumviriza mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka kandi kuri rujya rupfu twababwiye rw'uwakorana n'iperereza yitwa Edgar. Uyo akaba yakorana n'iperereza mu bikorwa vyo kugandagura abantu mu busho bw'iperereza ndetse ngo no kubaboreza igufa. Urupfu rwiwe hari amakuru mashasha duhejeje kumenya ndetse nico abiwe bavuga kuri urwo rupfu rw'uyo yishwe, ariko bivugwa ko ngo nawe yarasanzwe ari umwicanyi rurangiranwa. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo buramvuye. Muri ano makuru kandi turaza no kugenda tugaruka ku yandi makuru atandukanye ariko aravugwa cane, makuru aba yavuzwe mu menyesha makuru ndetse n'ayaba ari karagarukwa ko ku mbuga ngurukana umenye ndetse n'andi yose tuba twavanye mu masoko yacu turatoza nkayatunganya naje nkayagushikiriza mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje mu mbere bashikirwa navyo. Eka no makuru tuyatangurire ku nkuru y'umubabaro. Ni inkuru mbi ariko inateye amakenga. Ino nkuru yavuzwe cane, hari umwigeme yadandaza umubiri yapfuye inyuma yo gufatwa ku nguvu n'umupolisi. Uyo mupolisi yakoze iryo bara kuri ubu abarizwa he? Ese vyagenze gute? Mu makuru twabashije kuronka nuko kuri uno wa kabiri hari umwigeme yafashwe ku nguvu n'umupolisi imbere yo kumukubita cane, akaba yapfiriye ku bitaro vya Bururi nkuko amakuru ava ngaho abivuga. Bururi ni mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Wabikoze akaba yarungitswe mw'ibohero ry'intara imbere yo kurenguka muri parake. Amakuru avuga iki? Umuryango w'umuhisi wugarije parake kuri uno wa gatatu kugira ngo ugaragaze akababaro kawo ndetse n'urupfu rw'uwabo kugira hagire igikorwa. Uwo yapfuye akaba yasandabiye ku bitaro aho yari yazanywe kuvurirwa. Amakuru akavuga ko yari yaravye bivuye ku kuntu yakubiswe na Mohamed Rugamba, umupolisi yakorera i Bururi. Umuryango wapfuye wugarije parike y'intara usaba ko ubutungane bwokora. Bati abo mu muryango wiwe bavuye ku mutumba wa Mututu ni muri iyo komine nyene ya Bururi kugira ngo baze kugaragaza akababaro ku mugwa mukuru w'intara, basaba nk'amahera yo gufuba uwo muyabaga wo mwigeme, niko ababibonye bavyigana. Muri uwo mwanya umupolisi yakurikiranwa kuri ivyo yari yarengutse muri parike kubw'amasoko yaho i Bururi. Inyuma yo kumvirizwa yaciye yarungikwa mw'ibohero ry'intara, niko amasoko yacu abivuga. Nibara rero ni inkuru ibabaje, tubandanya kubatohoreza kuri iryo bara ryaguye. Tukiri mu makuru avurwa irya nino, katugaruke ku yindi nkuru y'umubabaro n'abantu bishwe bakubiswe n'inkuba. Ni mu ntara ya Rumonge. Abantu batatu bakaba baraye bishwe n'inkuba, abana babiri hamwe n'umuvyeyi wabo, bava ku mutumba wa Gatete ni muri komine n'intara ya Rumonge. Baraye bitavye Imana bakubiswe n'inkuba mu mvura yaguye mw'ijoro ryakeye mu gacimbiri ka Gasenyi. Abo bana bakaba bari imiyabaga ifise imyaka iri hagati ya 20 na 25. Uwo muvyeyi nawe akaba yari nyina wabo. Abajejwe intwaro muri ako karere bakaba bemereye uwo muryango gufasha gufubisha abaraye bitavye Imana. Turahojeje umuryango wabuze muri iyo sanganya ndetse niyo nkuba yakubise abari muri uyo muryango. Hari amakuru twari twababwiye ko tuzogaruka ku rupfu rw'umukozi w'iperereza ruteye amakenga, aho kuwa kabiri mw'ijoro umukozi w'iperereza azwi ku izina rya Edgar
umwe mu bakoreshejwe cane mu bwicanyi bw'abatavuga rumwe na leta yitavye Imana. Yari muri bimwe mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura. Urupfu rwiwe ruteye amakenga bamwe mu bari basanzwe bamuzi. Amakuru avuga ko imbere yuko yinjira mu gipolisi c'iperereza, Edgar yarasanzwe ari umusirikare. Umugambwe CNDD-FDD umaze kuja ku butegetsi, umuhisi Adolphe Nshimirimana yaciye amwinjiza mu gipolisi cy'iperereza. Mu mbonerakure benshi bakaba bamuzi cane mu kwigisha abagize uwo mugwi bari bagiye kwiga ivya gisirikare muri Kibira Ondesi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuye aho Kibira Ondesi i Kongo, Edgar yaciye aja kuba mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amasoko yacu akaba avuga ko atabikorwa vy'ubwicanyi vyategurwa bigashigwa mu ngiro atarimwo. Mu ntureka zo muri 2015 uyo Edgar niwe yari kwisonga ry'abakozi b'iperereza bakorera ku kagozi kari iruhande y'akabare bita Iwabo n'abantu ku muhisi Adolphe Nshimirimana, aho yagahagarika imiduga ija canke iva mu ntara zo hagati mu gihugu akongera akayisaka. Muri ico gihe rero Edgar yarica agakiza nk'uko bibandanya bivurwa n'amasoko yacu. Muri iyi minsi yiwe ya nyuma, Edgar akaba yarasigaye abarizwa mu biro vy'igipolisi c'iperereza kiri iruhande ya Katedrali Regina Mundi, aho yirirwa akarara kandi ngo akagaburirwaho. Amakuru avuga ko ari kumwe n'abandi bagenzi biwe babiri. Edgar ngo yarajejwe kuboreza igufa no kwica abantu baba bapfungiwe n'iperereza. Amatohoza yakozwe yerekana ko ako kagwi kisha abantu benshi mu kubica. Bamwe bakaba babanigishije imigozi, abandi bakaboha uw'indege, abandi nabo ngo bakabashira ibishambara mu kanwa, abandi nabo bakabashira ibishambara mu kanwa bagapfa babuze impwemu. Kuri uno wa gatatu abamyegereye niho bamenyeshwa urupfu rwiwe giturumbuka, babwiwe ko ngo yagize isanganya agatemba ari mu bunywero iwabo w'abantu, hanyuma akitaba Imana. Akaba yashikanywe muri bimwe mu bitaro vy'i Bujumbura, ariko mu bamwegereye bavuga nyabona ko yishwe nkana kubera ari mu bazi amabi menshi yakozwe ngo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Igitangaje, bamwe mu bo bari basanzwe bakorana mu iperereza, eka mbere no mu mbonerakure, basa ngo n'abiruhutsa kubona yapfuye. Nivyo akaba ari ivyo twoba turabamenyesheje kuri iyo nkuru y'uyo mukozi w'iperereza, urupfu rwiwe rukirimwo igipfungu. Mu yandi makuru ariko aragarukwa ko cane, hari abavuga ko ngo abacamanza boba barigize leta mu yindi. Bikaba vyashikirijwe n'abanyagisagara bo mu Kamenge, aho bagiriza ubutungane ko butaborohereza ku maparisere yabo banyazwe. Abo banyagihugu mbere ubu ngo bashima kwitura meri ya Bujumbura canke ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hakuja mu butungane, kuko ngo ni ingorane ziri hagati y'abanyagihugu n'intwaro. Abacamanza bagaca rero bashaka kubikamisha. Abanyagihugu bagiriza abacamanza kuba bigenza nk'uko umenga ntibagengwa n'amategeko y'u Burundi, kuko benshi badatumbereza aho ukuri kuba kuri. Bene kubanyaga ngo baba bakoresha impapuro z'amagendo bakoresha mu bunyonyezi. Ayo maparisera menshi ngo yanyazwe mu mwaka w'1972, ayandi nayo mu mwaka 1993. Bene yo bahunze, abandi bishwe, ubu ngo abasigwa akaba ari bo banyazwe. Bakaba basaba umukuru w'igisagara kubakingira mu gukurikiranira hafi ico kibazo kugira bakomoregwe ivyo banyazwe, nk'uko amakuru twabashije kumenya abivuga. Ayo namwe mu makuru yavugwaga cane yaragezweho. Ipfuza ko razwa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi, byonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Biye vyiza kuri mwese, ndivyo ndayipfurije mu kanya n'andi makuru turiko turabategurira.